application zitatu ushobora kwifashisha mu gukora miniature. Miniature mbe niki? Nijya affichage utangira kubona imbere y'uko uraba video mu minota mikenya ishoboka. Nenda kwereke uburyo ukora miniature yiwawe ubwawe hanyuma bikagenda neza. Nutereshaje application bitwa Adobe Photoshop. Okay? Uce uteresharija niyi CapCut hamwe uce uteresharija niyi na ya application InShot inya naberetse. Izo application zitatu mbere reka ndabereke n'iyindi uca uteresharija iyi Canva. Iyi Canva nayo yiteresharije hanyuma uce umbaza muri commentaire ni gute intamuko kuyindi ushobora gukora miniature ukoresheje iyi application. Aho winjiye ugitangira ushiramwo email yawe, naraberetse ukungene ukreya email professionnel. Umaze gushika ahantu uraheza ugatangiza project, kandi urashobora no gukora amahera kuri Canva. We gusa ukumane nanje kuri channel mu gufyonda subscribe no mu gukora commentaire ukambarira like nkareba yuko video yagushikiye. Reka rero tugende hali ya hejuru wandike, niho ukwandika miniature thumbnail ukasha ufyonda ko baca bakwereka amaforomire. Mugabo foromire yiyi miniature uzobona iriko igisinya kanyenyeri, uzomenye yuko udashobora kuyikora wewe ubwawe. Ahubwo icyo ndagusaba nuko ushobora kwikorera miniature wewe ubwawe iri gratuit. Reka rero mw'iki gice ca mbere ndagutumirire kubanza gutereshaja izi application Photoshop, Canva, InShot, CapCut, hanyuma nzoce ndakwereka intambuko kuyindi. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Au micro, Élysée Venal. Like, commentaire, partage. N'oubliez pas, subscribe, follow, s'abonner. Merci beaucoup.